Shalom gurupe b'amaso, uyu ni wa mwanya mugira mukurikirane intahe za bene data, muhawe kaze mwese. Shalom ubwoko bw'Imana, ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. Dushimiye Imana cyane kuko uyu munsi kuwa gatanu indwi iraheze umwana avutse, arakwijije indwi kabisa. Nivyo gushimira Imana cyane, numvise ko nanje nkwiye gushima Imana muri kano kanya kuko Imana yakoze bikomeye. Ego kuko ubu unanje ndanezerewe iyo ndiko ndamubona mu minwe zanje nkurikije uko vyari bimeze uwo munsi. Rero nico gituma navuze nti amashimwe ego ku Mana yacu. Hanyuma nongeye kandi gushimira cyane gose mwihariko abantu mwese mwaduhezagiye, abantu mwese mwatwifurije imigisha. Imana ibahezagire, Imana kabisa namwe ibahezagirire kuri uwo mugisha mwatwifurije, namwe turawubipfurije. Umugisha uva ku Mana namwe mwese ubagereko, abantu mwese mwatwifurije umugisha muraduhezagira igihe umwana yavuka. Rero natwe turabipfurije umugisha nkuko namwe mwawutwifurije. Rero numunezero mwinshi, ego namashimwe uyu munsi kuri twebwe umwana amaze indwi mugabo. Novuga nti jewe turavye ku ruhande rwacu ni nk'umwaka, ni umwaka kabisa, ni umwaka cyangwa ni sinzi ngene umuntu yobivuga, biraturenze kweri nkurikije uko vyari bimeze. Rero Imana ihabwa icubahiro, haleluya. Rero ntaramvye, reka rero ndabashingira intahe umwanya mutoyi, kubera ko ndibuka ko papa w'umwana yarabashingiye intahe, hanyuma aravuga ati nanje nzobashingira intahe. Rero navuze nti reka rero uyu munsi ndabashingira intahe nanje. Ego yarabashingiye intahe, arababwira yuko mu bana bose twavyariye hano muri iki gihugu ca Canada yuko abaye umwana wa mbere atabaye hafi ngo abe mu bitaro nawe dushobore kuba turi kumwe. Ego nuko rero niko vyagenze. Urumva yuko muri ico gihe baramwirukanye kubera iyi coronavirus, baramwirukana kandi ku bandi bana bose yaba hari niwe yabakatira, niwe yacuruzogi, niko twovuga, niwe yacuruzogi. Mbega ekaba ari umunsi mukuru mu bitaro kabisa ku bandi bana bose. Mbega wamengana twege nkeka tuhiganziye mu bitaro, twaragira umunsi mukuru, abana bakaza kuraba bose bakirigwaho. Eka nyene vyari ibintu biryoshe cyane mu bihe biheze. Ariko ubiravye ubu mwumve kabisa kuba na se w'umwana atemerewe kwinjira. Ntiyari yemerewe kwinjira, baramwankiye, baramwirukana kubera iyi coronavirus, baramwirukana kabisa aragenda. Urumva rero ni ibintu bikomeye cyane. Ubundi mu bisanzwe ku bandi bana bose yahora haba akagomba kuba hari, muga kuri uyu mwana kubera uyu mwana avutse nyene mu bihe vya corona nyene, none niwe mwana kweri se wiwe atabaye hafi, se wiwe baramwankiye ngo ntiyinjire. Ariko nubwo babigize uko, ivyo bagomba gushika ko vyose ntivyashobotse kuko Imana yarihesheje icubahiro. Imana yarahabaye, nukuri ubuntu bw'Imana twarabubonye kabisa. Kandi Imana izokwama itugwanirira, abana b'Imana, abizeye Imana bose Imana izokwama ibagwanirira. Ego wari umunezero kuri twebwe nkuko abandi bana bose yagiye aba hafi, akaba ari kumwe nabo, agaparticipa muri urwo rugendo, tukaba turi hamwe byose. Nawe mbese yaba nk'umuganga mu bandi, kuko nawe by'abaganga bakora nawe muri ico gihe niwe hubwo yabaje imbere akabafasha.
nko kugira gute nka bijya nyene byo gucuruzogi umwana niwe bose niwe yagiye azibaca. Ariko kubera iki kizanye ni ingwara ya corona bishimikije ntabwo yahabaye, baramwirukanye kabisa, baramwirukana. None rero bene data mube maso, mubandanye kuba maso, kuko ibaze ikintu gishobora kugutandukanya n'umuryango, ibaze ikintu gishobora kwirukana umugabo wawe mwari kuba muri hamwe, kandi ari ikintu gikomeye mugabo bakamwirukana ati genda hariya ntiwinjire, ntiwemerewe, kandi ntabwo umuntu ayigwaye, nta n'ikintu na kimwe. Ariko ubiravye kabisa mu ncamake coronavirus yaje gutandukanya imiryango, kuko uravye mbese ni nkaho urwanko rwarabaye rwinshi mu bantu kubera coronavirus. Uko abantu bari bavyiteze siko vyagenze. Urabona ubu umuntu umuhuye ntimushobora kuramukanya ngo mugwane mu nda kumwe kwa kera. Mbega buri gihe kuri za ntambuko zibiri kwigira inyuma hariya, mbega mu bantu hari igihirahiro, mu bantu hariho gutinya, hari ubwoba bwishi. Ariko jewe nabashishikariza umuntu wese yizeye umwami Yesu, umuntu wese azi yuko akurikiye Yesu aramirije kuja mu ijuru, ivyo byose ntibiguca intege. Bandanya kuba maso, ubandanye guhagarara, ubandanye gushingira intahe umwami Yesu. Ntutinye ngo bakubwiye ngo ibi ingutabikoze ngo ibi navyo ngo ucuronka igihano. Oya, ivyo nibisanzwe iterabwoba ry'umugwanizi. Kuko twarabonye n'ugwanko baje kubiba mu bantu, abantu babanze bankana urukundo ruhere mu bantu. Mbega ni nk'injyane, kuko urumva nko gutandukanya umugabo n'umugore, bakamubwira ati wewe ntiwemerewe kwinjira, ntibamwemerera. None rero tugeze mu bihe bikomeye, mu bihe bitoroshe. Nico gituma umuntu wese agomba kuba maso, akabera maso ubugingo. Kuko iyo base kukwegera ukomeye kubera ko base kwishiramwe ivyo bipimo, none wumva uyigwaye wewe, uyigwaye nta na kimwe bamufasha, uravyumva. Birakomeye bene data. Ariko Imana ntikangwa na biracitse na biragenze gute. Oyaye, Imana ni Imana, tuyizere, tuyigumeko. Na ivyo bintu baza kwinjiza mu mibiri yacu nukubihakana twivuye inyuma, kuko ivyo bintu babikwinjizamwo kubera iki baza kuvyinjiza mu mubiri wawe kandi ukomeye. Wewe wofata ukomeye ukaja kwishiramwe ingwara, kandi wamenye ko ari ingwara baje kugushiramo. Oya, ubu rero abantu bose abasenga barabihishuriwe, baramenye iryo banga. Nugushinga intahe, umarije gushinga intahe, hanyuma ibisigaye ukarekera Imana ikikorera. Mbega vyabaye mu gihe twovuga ati yabaye surprise, vyabaye ibintu eka nyene bimwe bavuga ati umuntu akwiye kwama yiteguye buri munsi burakanya. Yesu niwe yabivuza, bivuga neza. Matayo 25 ku murongo wa 13 yavuze neza, aravuga ati nuko rero mwame mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha. Urumva rero dukwiye kwama tugavye aho tuba turi hose, mu byo turimwo byose, mu byo dukora byose, kandi tukagomba kuba maso aho tuba turi hose. Aho ugeze hose, aho uhagaze, umuntu agomba kuba maso. Narijya ibihe tugezemwo ari ibihe bitoroshe, nibihe bikomeye cyane bidusaba kuba maso, aho uri, aho ugeze, mu byo ukora, mbega mu bintu byose. Ego umuntu agomba kuba maso. Umuntu agomba kuba maso. Nuko rero nariko ndavuga nti ukuntu nagiye mu bitaro jenyene, ndibaza yari yashoboye kubashingira intahe ho gato, reka nanye ndabashingire mu ncamake uko vyagenze. Nuko rero tumaze majije harageze, mbega numva nyene ko bikwiye ko nje kwa muganga. Ndavuga naravyumva, ariko nkavuga ati
itarike baduhaye kwa muganga ntiragera, nanje itarike nababwiye ntiragera, nirandevu bampaye kubonana n'umuganga ntiragera. Ubu nkavuga nti uko biri kose ibi nibisanzwe nta na kimwe, mugabo hageze igihe ndavuga nti oya, ubwo biruku reka rero ngende kwa muganga. Sinahamagaye, siniriwe mpamagara, mbega naciye ngenda hari mwijoro, ndagenda muri iryo joro, turagenda tuzi nyene ko tugiye turi kumwe. Dushitseyo ariko we baca baramubwira ati guma hariya, bamuheze inyuma y'urugi. Ubwo rero nanje ndinjira, nanje maze kwinjira ndarindira kazoza, narinzi kwaza ariko ndategereza ndabura. Ubwo ndavuga nti ntaco, bararindiriye baraja kumuhamagara. Nuko haheze akanya nagiye mbona aje kumbwira ngo ndatashe, kuko ngo nahajya ntibashaka ko umuntu aguma hicaye. Ubwo abaragiye, mugaje muri je nkibaza nti nibisanzwe nkibaza nti nibisanzwe nta kibazo. Aragiye araza kugaruka, kubera je bari bambwiye ati rero wewe turakugumya, guma ngaha. Kuko je naguma ndababaza nti none rero ngira ntahe nitahire nzogaruka ikindi gihe, kuko naguma nsize umutima kuri ayo matarike iyo kwa muganga bampaye nayo yiwanje. Mbega muri ivyo nivyo nagumamo, ariko baravuga ati oya. Nuko rero igihe kigeze baravuga ati rero hano hantu turi reka tukujana handi. Ntego mugabo bataranjana aho handi, mbona umugobwa hanutse nka hariya araje ngo madame ngo reka ngo ndagufata ibipimo. Ntibipimo vyiki? Ngo ndagufata ibipimo ngo vya coronavirus. Ntijewe ntabwo ngwaye, nti nubwo naje ngaha nije nisingwaye, ntinumbone gutya, ntindakomeye. Mbo ngo utegereza kubifata, ngo bose barabifata. Nti bose nibabifate, nti mugabo ntijewe ntisindabifata. Ubwo rero nuko arambandanya mu kubihana candinumira. Ubwo tuba turagiye mu kindi cyumba. Dushitse mu kindi cyumba noneho nibaza ngo vyaheze. Nuko ndicara, nawe acahagarara nka hariya, haca haza uwundi kandi ahagarara nko ngaho. Mbega barampagatira. Ubwo rero umwe aravuga ngo ubu rero ngo jewe ngo ndaje ngo nje kugupima ngo ni misegonda ngo 30 gusa. Nanje ntijewe umpima mwiki ngo nje kugupima coronavirus. Nyanamubwira nti hewe jewe genda urabe ni mu madosiyo yose, mu madokima yo ngaha kwa muganga, ntuza gusanga atana kagwara na gatoyi karimwo mwidokima yiwanje kavuga ko ngwaye. Ntuwitonda urabe, genda ubanza urabe. Nti rero kuba ntagwaye nta mpamvu hari yuko uza kumpima, ntisinipimisha, nta n'igicurane, nta nubwo na tibega nta no gatoyi, je nta nakantu na kamwe. Nti kandi mwapimye umuriro ntimwasanze atanu ubwo mfise umuriro. Mbo ubwo rero uwo mukobwa ngo gira ningoga araduga aja hejuru. Mbonye aduze aje hejuru, nca ndavuga nahubwo akanakagayo kabisa. Nca ndamubwira nti rero jewe ubu ndatashe, ndasohotse ndatashe, mva imbere. Ubwo umukobwa yumve ndamubwiye gutyo, acaranuma, anumye acarambwira ati rero ahubwo gira ningoga utege tugupime, ngo ndagupima mu mazuru no mu kanwa. Nije nakubwiye yuko sinipimisha, singwaye, ngo ni itegeko. Cyane mubwira nti rero niba ari itegeko, zana urupapuro ndagusinyire, hanyuma ugende ubashire abo baguhaye ayo mategeko, hanyuma baze tuvugane. Ngwego ngo reka ndaruzane. Ubundi agiye kuruzana baca barigirisha, hanyuma ntibaruzana. Hanyuma baca baragenda, baca baza guhamagara umudogiteri mukuru. Umudogiteri mukuru ashitse aca arambaza ngo ni kubera iki ngo udashaka ngo kwipimisha. Ntijewe ntisishaka kwipimisha, ni kubera yuko ntisindavyemera. Ntubwa mbere bwobwo ntisindavyemera, ntivyo bintu byose ntibijanye, niyo ngwara ya coronavirus, ntivyose byo bapima. Ntije kugera kuri iyi saha ni ku ruhande rw'iwanje, ntije ntavyo nemera. Nahubwo mwebwe nk'abaganga mukwiye kuraba neza, ntimurabe n'ikintu cihishije inyuma. Ni kuko n'uyu munsi nti leta iravuga
ivyivuze uyu munsi ntejo sivyivuga nti iguma ihindura nino rero jewe bifatanije n'iryo hinduka baguma babesha bahindagura ntavyo nemera nta na gatoyi nta n'ivyo nizera niyo mpamvu ntawe umpima ntahubwo ni jewe ndabashimiye cyane bose kukigoro mwagize ntikunyakira ntimwakoze neza rero icyo nashaka kukubwira nashaka ndakubwire nti jewe ndatashe nti Imana yari kunkiriza hano ntaho nza kuba ngeze hose nti irankiza ntirankiza nti jewe ndatashe noneho uwo mudokiteri acaravuga ngo yaye ngo jengira ndagusabe ngo mbabarire gose ngo abo baganga ngo ivyo bavuze ngo tubanze tubireke ngo tubishire ku ruhande ngo unyemerere gusa yuko ngo uguma ngaha ngo hanyuma ngo je ngo nkaja kugufasha ngo mu gikorwa ngo cyo kwibaruka ngo kaza kwibaruka ngo umwana mwiza ngameze neza ngo twabifatanijemo ndamubwira ntoya ni jewe ni kuko ntibamaze gushavura ni nanje kandi nashavuye ni kuko naje honyene ntibi bintu bimbereye gutya bishasha ntije ntavyo narinze nimisi yose nakagiye kubonana n'abaganga ngira gute nta numwe yigeze ansigurira ngo ambwire ati rero kugira tuzogufashe kuvyara yuko dutegereza kugupima corona rero mu gihe batabinsiguriye ntijewe ni nayo mpamvu ntisinguma ngaha ni kuko twamaze kubwirana amajambo banyishura nanye ndabishura rero ntibishoboka inca ndagira ko ndamubwira rero ntubwo ko bimeze nkuko ntiho hava n'ingorane kuko abo bakobwa nyene b'abaforoma ntibambwiye yuko ntiko nase ko bampima ntibobo unihagera ku mwana avuka ntibamfasha nta na kimwe none rero hako nza guhura n'ingorane ntindi jenyene ntijewe mpisemwe gutaha yemwe ubwo aranka kabisa aranka ngo ivyo nta ngorane ngo vyaheze basha ubwo nanje ndavuga nti okay reka ngume ngaha dutegane ubwo abaragiye tuba turavyemeranije yuko ibyabaye byose tuvyibagiye ubwo naragumye aho ngize gutya mbona wa mukobwa nyene yaza ngo ashaka kumpima nkamwanyira azazananye n'umujinya mwishi n'inzigo nyinshi ngo madame ngo kugira ninjire hano ngo utegereza kwambara agafukamunwa ngo ataraho ngo sindakwegera ngo sinza muri iki cyumba nca ndamubwira nti jewe ntisingwaye naho nyene nti kubushake bw'iwanje nta tegeko rihari ntindakambara nticankwe sindakambara ngo rero ngo kuvuze gutyo ngo nta gusohoka ngo kandi n'umugabo wawe ngo ntiyinjira ngaha ngo yinjiye ngo ntasohoka nanye ndavuga nta ubwo kabisa noneho hemwe ntiburya rero nabirekeye nca ndamubwira nti rero nikuvuze gutyo ntahubwo ntubunyene ndatashe nindagiye n'ubundi asubira muri vya bindi ngo agiye guhamagara umuganga ubwo nukuvuga nace ndamubwira nti umve umugabo wiwanje ntarinjira nti kandi arasohoka nti ategerezwa kwinjira yongera asohoke ni kuko ni waza aragenda kuzana ibintu yongera bisubizayo ntubwo rero ni ngombwa asohoke yongere yinjire nti kuko ntagwaye ntinanje singwaye nta numwe muhiragwaye yemwe nuko ubwo nyene bararakaye abarirutse aragiye jeri yo yiruka aja ntaho nzi ivyo yararimwo urumva ko ari ivyo nyene none rero bene data je nari nshatse kubabwirana nukuri mwame mugavye kandi mwame muba maso twame tuba maso umuntu wese ku ruhande rw'iwe haherereye kuko ejo ushobora kugenda ahantu ugasanga ibintu bikurindiriye wewe utari uvyiteze ugasanga ibintu bikwiteze wewe utari uvyiteze urumva ko nanje niko vyangendeye nagiye inzi ko ngiye mu bintu bisanzwe muganda hashitse habaho sekurungurane ngo turagukorera ibi
ngo turagugirira ibipimo ngo hanyuma nawe ngo icyo ukora ngo uragira gute ngo twemerere ngo kugira ngo tukuvyaze nuko tubanza kugupima. Urumva kugira bamvyaze nemere bampime hanyuma bamvyaze nase naho urumva nibindi bihano. Nuko rero ariko ndabingingira kugira ngo mwame mugavye igihe tugezemo kiragoye, n'igihe kitoroshe, n'igihe gikomeye cyane. Ejo ntuzi bikurindiriye, ejo sinzi bindindiriye. Mugabe ikintu gikuru no ndabifuriza guhagarara mushikamye, muhagarare mukuri, mushingira intahe Yesu mukuri. Ahantu byoroshe naho bitoroshe mumushingira intahe, mumushingira intahe kuko igihe tugezemwo ni igihe cyo gushingira intahe Yesu wemye ushize amanga utarabiye ngo hariho hivye bagira bagukorere cyangwa nawe ngo ubakorera ibindi. Oya, ni igihe cyo guhagarara ukavugira umwami wawe nka kurya wamwakiriye ukamwemera. Ubu rero ni igihe cyo guhagarara ukamwemera hugeze hose, atakuvuga ngo ivyo bambwiye byose ndemera. Kuko njewe hageze igihe ndibaza nsubiye mu buhamya, nsubiye mu ntahe yanje, kuvuga ico gihe baragiye bansiga ndi jenyene, nsigaraho jenyene ndi mu cyumba cya jenyene. Ubwo nanje numva biguma biduga nyene vyanka. Ubwo nukuvuga ati nsigayeho jenyene, bobo bagiye, harageze igihe rero ndiyumvira ndavuga ati none ni kubera iki bampambirira kwipimisha kugira ngo bamvyaze? Ndibaza nti iyi ngwara yaba yari ingwara atari ikinyoma, ari ingwara isanzwe, izi mpari zose ntabwo twari kuzigira. Ndavuga nti ubikurikije ukavyiyumvira neza ukabitekereza, hariho ikintu kinyegeje abantu badasobanukirwa batamenya, ariko warahawe mpwemu yera mu gihe tugezemwo birasobanutse birumvikana. Kuko nta kuntu umuntu yogubwira ngo murinde kubwirana nabi wanse kwa gupima hanyuma agacana ataka akagereka kwa majambo hama kagusiga wenyene akagenda. Ariko ivyo byose je ntivyanteye ubwoba, narahagaze ndashinga intahe kuko nasanze ni cagihe cyo gushinga intahe, cyo kuvuga ivyo umwami Yesu yadukoreye, cyo kuvuga igihe tugezemo kumushingira intahe. Nasanze ninavyemera nzoba nishe isezerano ry'Imana, kuko ivyo byose bitaraba jewe ibyo byose nari mfise isezerano ry'Imana. Rero ariko muri iryo sezerano hariho ho kubona yuko hazobaho hintambamyi, mugabo nukuvuga ikigeragezo ko hazobaho ikigeragezo, mugabo ikigeragezo kigahera bikarangira. Ubwo rero iryo sezerano nararigumanye ndaririnda, mbega ndaryitondera. Ubwo rero mwese abantu mwese mufise amasezerano no kuyarinda kandi mukayitondera. Isaha y'Imana igeze, Imana niyo yikorera. Kuko muri ico gihe hageze igihe numva ko najewe muri jewe si jewe ndiko ndabishura, kuko nsubiye inyuma gato nkiyumvira nanje ukuntu nihagaze ko nkabishura, nasanze atari jewe. Kuko yaba ari jewe ntivyari gushoboka ko amajambo nababwiye ndayababwira, kuko icambere cyo ni jewe nari nagiye ndabagana nkeneye ko bamfasha, ariko ndahashitse bantega umutego. Urumva uwo mutego ntawo narinzi, mugabo urumva narashoboye kugira gute kwishura, ndashobora guhagarara kabisa, ndahagarara gose nubwo hari ahantu bitoroshe, ariko ndavuga nti ntibishoboka na gatoya. Nuko rero tubandanije baragize gute, baragiye. Ubwo tugeze mu masangahe mu masaa 6 y'umurango na guhera mu gitondo. Nukuvuga iyo saa 6 igeze bose baragenda kabisa, bose baragenda, nsigara ndi jenyene. Majije kubona ko nsigaye ndi jenyene, narasenze
ndasenga ndahamagara iyo mu ijuru. Nukuvuga amajije gusenga ndaca ndatangura ndaririmba ijya ndirimbo igitero cyayo kivuga ngo gumana nanje kuko umusukuze rababurije ntusigende umwe nta wundi nizi giyeyo ntabara tugumane mwami tugumane. Amen. Nuko ndabandanya ndayiririmba ndayisubiramwo bo kuko ni namaze kubona ko sigaye ndi jenyene, ariko iyo ndirimbo irandemesha cyane gose irandemesha iramfasha. Ubwo ncangumaho nitekerereje kuvuga sandwi wa mudogiteri mbona aragarutse ngo ni gute ni sawa ngo none rero ngo narinje kukuraba ngo mukanya ndagaruka. Ubwo yaragiye nawe nyene ntiyagaruka, haciye nk'umwanya sinzi ukuntu haje haraza uwundi mwana w'umukobwa mugabo atari muri ya groupe, mugabo abantu bari muri ya groupe bambwira ngo bampime bose bagiye. Ariko navyo ndavuga nti navyo nyene n'umugambi w'Imana kugira ngo bagende, kuko hari igihe ivyo bari bapanze baza gukora Imana yari yamaze kubibona. Kumbe Imana iravuga ati reka ndabakureho ndabirukane bagende. Ubwo jewe rero isandwe imaze kugera ndabona nti harageze kwere, numva ijwi mu mutima ndumva ko hageze, ndumva ijwi rivuga ati ubu ungira niyerekane, ubu ngira nigaragaze. Ubwo muri ako kanya nk'iminota nka mikeyi wa wundi mukobwa amaze gushika, umudogiteri nawe agiye, haciye umwanya basha ubwo nyene nko mu minota ya mikeyi numva ijwi kabisa ati ubu ngira nikorere basha. Ubwo muri ako kanya nyene yemwe eka mbere n'umwana ntiyatevye, nukuvuga umwana abarashitse. Umwana ashitse wa muganga atangura guhigisha uko ari bubigenze, atangura guhamagara abandi mbo. Ubwo bavuze rimwe mbona haje kabisa abantu sinzi ngene no kubwira, nkeka bagera nko kuri batanu ndibaza canke bangahe baje mbese nk'igitero kabisa benshi. Ubwo ndibaza nti noneho nibiki bibaye, kuko jewe ni namaze kwishira mu maboko y'Imana. Ndavuga nti nubwo naje ngaha ivyo bankoreye nabibonye, ndavuga nti Imana iramfasha. Ni namaze kubona ko turi kumwe gusa n'Imana yonyene muri ico cyumba. Mugabo uwo mukobwa mbona arabahamagaye, haje yindi kipe sinzi ngo bari bande, mbona baraje baravuga ati madame uratwemerera yuko tugufasha. Ndavuga nti ngorane nta kibazo. Ubwo nyene bakora ikazi yabo, bakora icyari kibazanye. Ariko hamwe naho nsubiye inyuma gatoyi, hari uwundi muganga yavuze ati ngo no ngo umwana ngo nimubanze murindire. Barindire kandi umwana hageze kwavuka. Ubwo byose ndabona ko ni ibintu umugwanizi yapanze ariko arashaka kugira. Ariko aho hantu Imana iriyerekana kabisa. Imana iriyerekana mbega no kubwira ati ivy'Imana bigenda ku murongo, byose bigenda neza ku murongo. Ubwo nukuvuga mbandagize gute, mbandatabarutse, mbandahasimbye umwana nanje mvaho ndi muzima. Gusa umwana nyene akivuka bariko nyene baramukorera ivyo bamukorera, narahamagaye uwo muhira sinzi ukuntu yahamagaye nabo wagira ati ni Imana yabimubwiye nyene, nkuko navuze nti ni Imana yikoreye. Amajije guhamagara nje ndamubwira nti sengera umwana. Nuko rero kubera yuko nari numva umenga abaganga bariko baravuga ati mbe basha ko umwana atararira. Ubwo nyene uwo muhira gisenga umwana kabisa abanyena aragize gute araturikishije ararize.
ngira ikimenyetso nyene cerekana ko umwana aba yavutse ari muzima, niko twobivuga. Nuko rero Imana irihesha icyubahiro kabisa, bigenda neza. Mu inyuma yaho y'ivyo nukuvuga urumva yuko ya kipe yose wa mugwi wa babandi bamwe ba mbere twabwirana nabi bagiye. Urumva yuko abamfashije nabandi novuga nti ni Imana yabarungitse. Imana yarinze isezerano ryayo, Imana iraririnda irarisohoza. Novuga nti n'abamarayika, novuga nti narabonye abamarayika, nuko nabo bamaze igikorwa cyabo barigira. Hanyuma rero inyuma yaho wa mudogiteri nagiye mbona agarutse arambwira ngo nukuri, ngo ndasavye imbabazi, ngo mbabarire, ngo urabona yuko ngo jewe ngo ntari kumwe n'abarya, ngo urabona barya ngo nubwo vyagenze ngo kurya, ngo urabona jewe ngo sinigeze ngo nigira kure, ngo sinigeze ngo ndakwigira kure. Carambwira nti nta ngorane, nti mugabo ntijewe vyabaye ngombwa ko mvuga, nti kandi mu mategeko ntijese ko vyari bimeze, nti ntabwo nari ngomba kuvuga ntarya amajambo yose, ntabwo nagomba ko tuvugana, ni kuko ntijewe ntivyantunguye sinzi igituma. Arambwira ngo nukuri ngo mbabarira gose, ngo mbabarire, ngo urabona ko ntigeze ndaguta. Kandi ni bimwe bakubwira ati vyo kwihohora ku muntu, bimwe bakubwira ati vyo kwihohora, kuko hageze igihe nawe nyene ndamubajije ikintu agacambwira ngo hubwo ngo uyubaza ngo banaka, ngo telefona banaka. Ibaze nawe umuntu akubwira ngo telefona, ubwo uri kurumva umeze nabi. Ariko ivyo byose ni vya bindi nyene navuga nti ntabwo ari jewe nabikora, ntabwo ari je nabivuze, byose vyarikoze birikora. Urumva Imana niyo yiyerekanye. Nuko rero ubwo ibipimo ntavyo nagize, ntibigeze banshiramwo, kuko ico gipimo bapimisha nomenya gute ko kitari mwiyo ngwara. Ico gipimo bankoza mu zuru no mu kanwa, nomenya gute ko kitari mwiyo ngwara bariko barashaka kuyinyinjizamwo kandi jewe nkomeye. Ubwo rero nukuvuga ati mu bwamuzi twaba twarafashe decision, twebwe ivyo bintu baza kutwinjizamwo, vyo kuduteramwo, vyo kutwinjizamwo, ntavyo tuzotora. N'umuganga naramubwiye nti jewe ntikurinda mfe, ntigushika ku mfiro, nta gipimo kizigera kingeramwo, ntisinshobora, kuko noba ngiye kwishiramwo ingwara kandi jewe nkomeye nje kuyinjizamwo ingwara, no, ndamuhakanira. None rero urumva twamwe tuyoboka gushitsa kugupfa, kandi twame dushingira intahe Imana, dushinga intahe kuko ni mu gihe cyo gushinga intahe. Ubu vya bihe vya kera byarahindutse, n'isi yarahindutse, eka ibintu byose byarahindutse. Ariko nk'umuntu umukristo ufashe urugendo ruja mu ijuru, ugomba gusobanukirwa ibihe tugezemwo, ugomba kubisobanukirwa neza, ukamenya aho ugeze hose, ukamenya uko wifata, aho ugeze hose ukamenya ko ugomba kuba maso ku kantu gato no ku kantu kanini, kuko umuntu azokwisanga ubugingo bwiwe yarabwankirije ku kantu gatoyi atari yiteze ko kwankiriza ubugingo bwiwe. Kuko muri iki gihe tugezemwo bene data, Satani wewe agerageza uburyo bwose, ivyo ari byo byose yobiguha, yobitanga kugira ngo afate ubugingo bwiwawe, yobitanga kugira ngo afate ubugingo bwiwanje, naho cobiki. Kuko muribuka neza Satani agerageza Yesu mu bugaragwa, amubwira ngo niwemera ngo ubu butunzi bwose ngo ndabuguha. Kandi nawe ubwiwe ntabwo afise ubutunzi bwa Satani, n'ubutunzi bw'igihe gitoya. Ivyo bintu uravyemera mugabo ubibamwo mu ngorane, canke ukabibamwo akanya gatoya bikaba biraheze. Ariko ico dushimira Imana yacu, ku Mana dufise amahoro adahera, dufise ubutunzi budahera ku Mana. None rero kabisa ndabingingira kuba maso,
aho mugeze, kurinda kandi isezerano. Niba Imana yaragusezeraniye imyaka n'imyaka ikahaca utarishurwa, uzokwishurwa. Ni waba ugwaye haciye igihe n'igihe, isaha rindira, isaha yawe igere. Rindira isaha yawe igere, isaha niyagera Imana izihesha icyubahiro kuri iyo saha, kuko Imana ikora nk'Imana. Imana ikora kandi ku mwanya wayo. Imana ikora ku mwanya wayo, ikora ku isaha yayo. Imana ntiyigera ikora ku isaha y'abantu. Oya, kuko nje muri ico gihe urumva yuko twari dufise amatariki atandukanye. Abaganga bari bafise amatariki yabo, natwe kandi twari dufise amatariki yacu. Mbese n'amarandevu yose baduha yari afise amatariki. Ariko ikintu gitangaje kirimwo ko Imana ikora ku mwanya wayo kandi ku isaha yayo hageze. Ikintu gitangaje nuko ayo matariki yose nta nimwe yemewe, ariko Imana iriyerekana. Birarenze ivy'Imana, birarenze bene data, ivy'Imana birarenze. Ariko nivyo reka yitwa Imana, ni Imana nyene. Ntabwo ikorera ku masaha y'abantu, nta nubwo ikorera ku migambi y'abantu. Ubwo rero kabisa mubandanye mushikame, mube maso ho muri hose, ho mugeze hose. Kandi ndabingingira bene data gushinga intahe ku kintu cari cyo cyose. Nimba wo bwake yuri muzima, nimba Imana yagize iki, shinga intahe kugira ngo mwene so nawe intahe yashobora kumuremesha mu buryo wowe wibaza ati ntiyomuremesha. Intahe zirafasha cyane. Tugende dushingiranira intahe, tuvuga ivyo Yesu yadukoreye, tuvuga ivyo Yesu adukorera. Intahe zifasha, zitera intege abandi. Mbega iyo umuntu yumvise intahe yumva asubijwemo intege. Ubwo rero nuko nanje ni muri ubwo buryo navuze nti oya, nubwo biruko iyi ntahe ntabwo no yicarana, kuko Imana yakoze ibikomeye. Rero Imana yakoze ibikomeye we, namashimwe no gushika kuri iyi saha. Ubu mwana ndamuteruye, ndamubona, indwi iraheze. Namashimwe ku Mana. Nkurikije uko vyari bimeze kuri uwo musi, nkurikije amajambo twavuganye nabo, nkurikije ayo banyishuye, nkurikije ukuntu bambwira nabi bagira gute, yo numva ari amashimwe. Rero namashimwe kabisa. Rero mumfashe gushimira Imana, kandi ubugira kandi, kuko kweri yakoze ibikomeye. Yakoze ivyo abana b'abantu batari bashoboye gukora, kuko urumva yuko abana b'abantu bari bananiwe, bari babonye yuko ngo ivyo bintu ntabikoze nabo ataco vyokora. Ariko rero nuko Imana irihesha icyubahiro. Nuko rero Imana ibahezagire abantu mwese mwumvise iyi ntahe yanje. Naho rero igarukiye. Imana ibahezagire mwese. Amen. Shalom.